ko twebwe ntitwahamagariwe muri my eglise gusa ahantu hari impome zine gusa ahantu bose baza barivuga amen haleluya ariko n'ahandi hantu hose atariko aravuga ijambo ry'Imana twe turinjirayo muri business y'imishaha apana business y'ukwemerwa n'abantu twe turabwira n'abandi bose bashobora kubaza ati baratinya kudutumira kubera ko bibaza ko tudashobora kujayo ariko twe tuja ahantu hose hatwemerera kuvuga Yesu Kristo. BTV Burundi presents B-News. 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 Bakunzi ba BTV, bakunzi w'ikiganiro B-News, ndabahaye ikaze cyane, n'umwanya mwiza tugiye kwakira abakunzi banyu, abantu musanzwe mukunda cyane kandi cyane. So aka kanya rero ndashaka mubane nanje, mubane nabo, tuganire, turaza kugirana ibihe bidasanzwe, ibihe byiza cyane. Ndabaramukije rero aho muri hose, ndabahaye ikaze cyane, ndakiriye cyane aho turi kumwe, mbanze ndabahaye ikaze, hama ndabakire babaramutse bongere babibwire. Ndashobora guhera ngahanye mu bubamfu bwanje. Imwe yavuga umucubeho niyo mani iba muri twe, iyivuze biraremwa, iyitegetse bigakomera, oya namba nabwigibesha, sizirano ryayo ni yego na ame. Umeze neza cyane, turashima Imana. Urashobora kwibwira abakunzi bariko baragukurikirana, bongere ubaramutse. Turamukije kwa dukurikirana, hama akazina kanje ni Umurwi Victorious Team. Bamwita Davi. Bamwita Davi Victorious Team, ndabaramukije cyane. Yego. C'est comment? Umeze neza Davi? Namahoro cyane. Nanze ndabona ko ari amahoro. Ça va très bien. Ndabaramukije cyane. Nanje nitwa Bonheur. Yego muri Victorious Team. Hariho bamwe muri Victorious Team twakiriye irya mbere, turaryohewe cyane ko twakiriye abandi. Nibaze yuko Victorious Team tutari bwabakire bari hamwe nk'uku no munsi yaje n'abandi. Davi, muramota cyane? Nimwe muyera. Bakunzi bacu, murabizi yuko jewe ntazi kwihisha. Aba bantu baramota cyane kandi baraberewe. So ndabahaye ikaze cyane, ndababwira yuko umunezero udasanzwe kuri jewe kubakira mu kiganiro B-News. Ndabinezerewe cyane, turaza kugira ibihe byiza kandi byiza cyane. So ubandanye uri kumwe natwe. Victorious Team, indirimbo yabo shasha Omega ni indirimbo iryoshe cyane. Félicitations mwese. Davi, ndashobora gutangura kuri wowe kukubaza ikibazo. Hajya muri Victorious Team muri bangahe? Turi 7 personnes, hama bane nibo bakiri mu Burundi, abandi batatu bari ku ishuri hanze. Tumaze iminsi tubabona cyane kandi mugabo sinovuga yuko abakunzi turabibagira kuko hariho aho hahera amezi 5, 7, 4 tutabona indirimbo zabo, tukabibagira nyene tukabaza kubera iki mwatevye kuduha igikorwa gishasha. Mugabo nka Victorious Team twabaruka ku ndirimbo yabo Mimshaka, haheze amezi ashika kuri 7. Haragarutse indi ndirimbo yitwa Omega. Mugabo ntitwabibagiye, twagumye tubabona mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ariko turafise ikibazo kubera iki vyashitse amezi 7 yose agahera mutaraduha ikindi gikorwa cyanyu. Byagenze gute? Neza ko ni ikibazo umuntu wese afise yibaza ko tubaza ati bishasha gute, ariko twabiteguye yuko izosoka muri sama. Mu ntango ya sama indirimbo yari yamaze guhera, ariko harabamo utuntu tugoranye dukenya bivanye nuko twashiramo amasanamu yo muri Chypre, twashiramo audio yo muri Chypre kugira ngo tubifatanye indirimbo ize Axel arimo. Ibyo nabyo bifata umwanya kuko production hariya usanga igoye cyane, byaramufasha umwanya kugira amasanamu yiwe ashobore kudushikira, niyo byatumye biteba. Ariko hagati yaho gato twarakoze amakorabo, twarakoze featuring n'ayandi ma team, iyo twakoranye na Ipendo Sound, n'indi twakoranye na Redemption Voice. So nibaza ko ibyo nibyo byaciyemo hagati, ariko ubu turashaka kubizeza ko inyuma yo kumwaka uhera turifuza gusohora ikindi gikorwa vuba cyane. Hama biraryoshe cyane kumva yuko igikorwa urimo cyaryoheye abakunzi, cyashitse kure.
kirya gikorwa muba mwakoze nka collabo donc muba muriko murakorana n'iyindi migwi canke n'abandi baririmbyi mukabona kirashitse kure dufatire nka Ipendo Sound mwarakoranye indirimbo Redemption Voice ni indirimbo zakunzwe cyane nuno musi zigeze ahantu hashimishije cyane ku bwanyu rero kirya gikorwa mucakira gute nkuko muba mwakoranye nabo indirimbo zigashika kure twavuga ko dushima Imana aho biba bigeze ngene abantu bariko barakira iyo message kuba tuba tuzi neza yuko iriko iratanga ihinduka kanaka ku buzima bw'umuntu kanaka ni ubuntu bw'Imana turashima Imana aho biriko biragera aho ubutumwa bwiza buriko burashika. Hama indirimbo Omega ubutumwa buri mu ndirimbo n'ubuhe novuga ko ubwaryo ijambo ni nk'ijambo risa n'irifatanya Alpha na Omega nuko Imana ni intango y'ivyo umuntu aba ariko arakora mugabo kandi ni nayo herezo ryavyo. Hari igihe umuntu nyene abona ibintu bitanguye ugasanga ivyizigiro vy'uko bizogeraho yari yiteze canke akabona biciye mu challenge atandukanye. Harya intango nivyo abantu bakunda kuvuga ngo intango iragoye mugabo kandi iyo hari igihe umuntu agatangura mu nzira agahura n'ibintu bitandukanye kumva umengo reka ndabivemo mugabo two turabibutsa yuko ni nayo Omega nizo biherahetse niyo yabaye umwizigwa mu ntango yavyo nizo n'umwizigwa mu iherezo ryavyo uzoyibona mu itanguriro uzonayibona mu iherezo. Ni hariho na couple David avuga ko ariko aravuga ngo ivuga ivyitanguriro ija mu iherezo ikavuga ivyitanguriro donc iraza ikakubwira ingene bizogenda byose hama ikaza kandi ntibivuga gusa iraza no kubana nawe. So message ni imwe nuko Imana ntihari mu ntango gusa ariko no mu iherezo ryavyo izo bihari. Umukunzi uri kuradukurikirana ukwiye gutahura yuko Imana ntiri hahandi hato wibaza ubuzima bwawe bwose guhera ku ntango gushika kwiheretso iri kumwe nawe. Ukwiye rero kuyizera ukama wizera yuko iruhande yuko abantu bagutahe baguhemukiye bamwe abagenzi bakuvuye iruhande Imana yoyo ikuguma impande. Nibwo butumwa buri mu ndirimbo Omega. Ubundi ntitwari bwamenyere canke ntitwari tumenyereye indirimbo za gospel tuzumva mu masho kanaka atari gospel ntitwari tubimenyereye ahantu mu kabare bavugiriza indirimbo ya gospel ariko muri no minsi tumaze imisi tubibona kandi ni ikintu ciza ni ikintu ryoshe kubera yuko abarimvyi ba gospel hanini muba muriko muraremba kugira ngo ubutumwa bushike kure. Rero bumaze gushikana hahandi ni ikintu kiryoshe ugasanga ugiye muri evenement abantu bakunze indirimbo bararyohewe cyane kandi cyane gose. David ku ruhande rwawe wifuza ko ino ndirimbo ishika hehe? Nkuko nari nabivuze nuko twifuza ko nta muntu n'umwe twifuza ko iyi message toshikira twifuza ko ishikira abantu bose bashoboka ko twizera ko niyayumva vyonyene bizogira ico bikinduye mu buzima bwiwe kuko ano majambo sa kuririmba gusa sa kuryoherwa gusa ariko ino ni imbuto turiko turabiba ku muntu wese ayumviriza uvyumvise wakira imbuto muri wewe ejo canke hirya yejo bizokwama ivyamwa. Rero turakubwira ko Imana nitanguza Imana nirangiza biratanga ivyizigiro mu buzima bwawe biragutuma ubandanya ukora ivyo uriko urakora udashobora gucika intege. Araheze igihe kitari gito si kinini cyane habaye igiteramo ca sisi wenyewe twarashoboye kubabona muri kumwe n'umugwi Redemption Voice ku ndirimbo mwashoboye gukorana yari rya mbere umengo bibaye kubera yuko abantu bari bahari baravyakiriye neza bimwe vyita gususa abantu mwarabasuhishije vraiment. So ni ikintu kiryoshe cyane nk'abantu bategura ibiteramo ntitwari tumenyereye yuko ubona Double J Victorious Team, Redemption Voice, Bakiriku, ba Treyizo, Happy Boy, ntitwari tubimenyereye bagiye hamwe. Mugabo tumaze kubibona ni igiteramo gikoranije abatari bake haba ba gospel haba n'abandi. Mugabo twarabonye yuko ku bafanzi bari bahari ku bakunzi bari bahari barabinezerewe baravyakiriye neza. Nk'abantu bategura ibiteramo ni iki mwobahamagara ku ruhande rwanyu? Twebwe tubabwira tubagire kuhaje mu byo ko barakora ko nibaza ko ubu bintu biko birasa n'ibihindutse. Hama ikindi naco nuko twebwe ntitwahamagariwe muri my eglise gusa ahantu hari impome zine gusa ahantu bose barivuga amen haleluya ariko n'ahandi hantu hose atariko aravuga ijambo ry'Imana twe turinjirayo. Bibiri bivuga muri Home 1:16 bibiri bivuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni kuko ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. So ntibidutera isoni kujayo kuja kuvuga Kristo ntibidutera isoni kuja ahantu batariko baramuvuga peteske abantu bafise ibindi bizera
aho hantu turinjirayo kugira ngo tube iyo mbuto y'ubutumwa bwiza kuko tuzi ko ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Turamaze kubibona c'était en 2020 cyangwa 2020 sinibuka neza igihe tuja mu gitaramo ca Rantown DJs. Rero ico gihe vyasa n'ibintu bitemewe, ibintu bitavugwa ko rumwe na bose, bavuga ati aho bantu bagiye hajya gute, bimeze gute, bariko barivanga iki. Mugabo twe tuba tuzi ico tugiye gukorayo. Inyuma yo kuririmba yo twaronse abantu bane bashobora kuzatoza ati bimeze gute, hanyuma turabasigurira, barizera umwami Yesu Kristo mu gacerere. Hariho nabo twasengeye mu bantu benshi, mugabo peut-être ko hari abantu tutashoboye gusubira gukurikirana mu nyuma, mugabo hariho bane bandi twasubiye gukurikirana mu nyuma. So twaza ko ico ni ikintu gikomeye cyane, naho yoba ari umwe aje avuga ati jewe nahindutse uzamwanje bwahindutse kuri performance yanyu muri kozi. Ico kintu twiteguye kugikora kuko turi muri business y'imishaha, apana business y'ukwemerwa n'abantu. So ico nico rero twe kitunezera, twe turabwira n'abandi bose bashobora kubaza ati baratinya kudutumira kubera ko bibaza ko tudashobora kujayo, ariko twe tujana hose hatwemerera kuvuga Yesu Kristo. Ego hariho udupira mwari mwambaye, sinzi ko ari brand kanaka ntayo nzi, mugabo nibaze ko ushobora kuba ihari. Kubera iki mwambaye irya brand mutambaye udupira twa Victorious Team? Twambaye irya mipira ya Kingdom Boy kubera ko ari amasezerano dufitaniye uhereye kuri Omega no kubandanya zobandanya no kuri Kainos, niwe zotwambika, niwe ko aratwambika muri bino bihe ibintu byose dukora. So niyo mpamvu twakoresheje irya mipira, tutagize viti. Ego ikintu ca mbere numvise ndyoherewe ni kumva ko team nk'iyi ifitanye amasezerano n'abastiliste bashobora kubambika, kubera yuko mu bintu biryosha amasanamu, mu bintu bituma turaba cyane no kubegwa birimwo. Ndabizi ko n'abafanzi muri ko muraturaba umunsi noba nambaye akantu katameze neza mu makomantere byoca binyaruka kuvuga. So rero mwari muberewe cyane kandi cyane gose, kandi imisi yose iyo tubonye ikintu ari ciza dutegerezwa kubivuga. Abo bantu rero tubabone, ifoko tuza turabona abantu bambika abantu neza, aba videographe, aba producer, aba director bose bakora ibintu neza kugira tubibone bimeze neza. Ibintu byo gushimira abaririmbye gusa ntibikiba, ubu bose tuzobashimira. Urashobora kumbwira indirimbo audio video zakozwe n'abandi? Audio yakozwe na iBreezy muri One Way, hamwe ya video nawe yakozwe na Landry SB muri yitwa Maison yitwa Grand Pictures. Yes. Yeah. Okay. Igiteramo Kainos event ku nshuro ya mbere twararyohewe, turaryoherwa, kandi mu minsi mike cyane iheze twarabonye iterekana yuko vuba cyane tugiye gusubira kandi kuryoherwa. Turashaka utubwire mu mwanya muto ivyerekeye ico giteramo. Bavuga Kainos two turavuga ko umuntu wese ategetswe kwitegura mu buryo bwose, cyane cyane mu mutima. Kwitegura ikintu gishashwa ko ni ikintu giteye ubwoba cyane, natwe ubwacu ciko turabivuga biradutera ubwoba ko turazi neza yuko Imana iriteguye guhura nawe cyane gose. Hama mwitegure itariki mugabo twamaze gufata, umuntu wese ategetswe kumenya yuko iyo map irahari idashobora gusiba. Ni le 6 Novembre, nkuvuga itariki 6 z'ukwezi kwa 11. Kainos ni igiteramo kizoba kidasanzwe, nanje ndagutumiye cyane. Mbega azoba ari he canke muzobitumenyesha? Vuba cyane. Ego umuntu wese arahawe kaze, tubamenyeshe yuko iruhande yuko Victorious izobibamenyesha, natwe BTV turahari kugira ngo tuzobamenyeshe. Bakunzi bacu mugume hafi, tuzobamenyesha, turi kumwe namwe kandi muzoba muhari, sivyo? None muzoba muhari. Ya David, mu kurangiza urashaka kutubwira mu mwanya wiyaguye ikintu wifuza ku bakunzi bariko baradukurikirana, ico basaba canke ico bahamagarira? Nje nibaza ko novuga mu kurangiza ni kubashimira uburyo bariko baradufasha, abantu bose bariko barastreaminga Omega. Thank you so much. Mukomeze mwirabe, mukomeze mwirungikira abandi, ikomeze bahezagire, ikomeze bafashe. Hanyuma vuba cyane turamenyesha ibijanye n'igiteramo cacu Kainos event izoba 6 Novembre. Ntitwifuza ko ari umuntu asiba. Nimba uri Bujumbura, nimba uri hafi Bujumbura, you are welcome. Urategura kanoti kawe itariki 6 Novembre, duhimbarize Imana hamwe.
ntugire ubwoba rero ngo nzohava mbura aho mpagarara oya we gusa uzopfa kuzira ku mwanya badusavye uzobura ahantu hameze neza cane. Hariho imigambi mufise nka Victorious Team mwateguye ati umwaka utararangira hari ibintu bitegerezwa gukorwa ubu rero hasigaye amezi make cyane kugira ngo turangize umwaka wa 2022. Tubwire rero bimwe mu bitarakorwa mugabo bitegekana gukorwa nimba atari banga mutubwire. Harimwo na Kainos event mu migambi novuga dufise imwe yagiye iraba uyu mwaka, donc hariyo tumaze kubona nk'ama collab yagiye araba yari mu migambi twari dufise, kandi ikindi naco ni Kainos yacu ni umugambi umwe ukomeye cyane mu mwaka umuntu atokwirengagiza bawumenya yuko ni evenement twama twitegurira ku mwaka rero wari umugambi ukomeye cyane uyu kandi uzoba vuba cyane. Ikindi naco ni igikorwa dufise ni ibikorwa by'indirimbo dufise David yari yavuze kare imbere yo kumwaka uhera, so nisinovuga ngo izina niri igihe ni iki mugabo nuko imbere yo kumwaka uhera inyuma ya Omega twa dufise ikindi gikorwa yego nasko hanini ari ivyo. Hari akabazo cengira byukuri nka team yanyu Victorious Team murashigikiwe bikwiye, Eglise management yanyu nimbi hari murashigikiwe bikwiye mu bikorwa muri ko murakora igihe cyose? Turasana dushigikiye, turasana dukorana mu buryo babu, donc mu byo baba bashoboye. Sinovuga ko byose tuba dukeneye biba bihari mugabo byinshi mu byo baba bashoboye mu bo turi kumwe turabikorera hamwe, natwe tukakorana nk'umugwi nabo bose batandukanye. Nk'ubu na Kainos turasana ko adufasha kuyitegura mu byo baba bashoboye. Yanovuga nti rero igikomeye cyane nico nuko bakoresha ivyo bashoboye n'inkomezi zabo ivyo babashikiriye hama tugakorera kino gikorwa hamwe. Team ya management yacu Imana ibayezagire bitanga ijoro n'umurango bakora bagira gute, turasaba abantu badufasha mu bijanye na organisation mu bijanye ni dukorwa duto dusanzwe mugabo umuntu afise cyagomba guterera mu buryo bw'amafinance financièrement ntidufise aba sponsors mugabo turafise abantu dukorana mu bijanye n'ibindi bikorwa bitandukanye ko bino bintu nisaba amahera gusa birafise n'ibindi bintu byinshi bisaba, ariko umuntu azi ko yifuza gusponsoriza abenshi bahora bitubaza uratwegera ukatubwira hanyuma ugashikiriza intererano yawe kubwa kino gikorwa. Ego. Yeah. David wogira ko utubwira n'imbuga musanze mukoresha kugira ngo abandi baba bakeneye kumenya ibyanyu kubashigikira byoroshe bashobore kubashigikira? Turakoresha Facebook, Instagram na TikTok na mail yacu urashaka kuyisanga kuri Instagram bagashaka kutwandikira. Imbere yuko rero turangiza ikiganiro akapera muturirimbire hatangura ndariko kuri Omega abiri twagenda imwe yavuga umucubeho niyo mani ba muri twe iyivuze biraremwa iyitegetse bigakomera oya namba nabwigibesha sizirano ryayo ni yego na ame oya ntibesha sizirano ryayo ni yego na ame ko dukikijwe n'ibyabona bingana uko tutumbere Yesu ni nawe nyanduruko ya mipfundi hinda muri cya kiyaga kuyimpungisha ntivyarimo eka namba mwana kunda yizera amakuyigendera katabwoba mwana kunda yizera eshe tugende wonderful fearful meri biti miki gihe joya wito wa papa wonderful fearful meri biti joya wito wa papa yamamagaye niyo kwizigirwa yabitanguje nizabiheza iyo utegetse urashitsa niwe alpha and omega iyo utegetse urashitsa niwe omega niwe omega. BTV Burundi presents B News. B News.